Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Njuti nawe mugenzi uri kuratwumviriza muri iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Aburahamu yahindukiye mu gihugu c'i Kanani ava muri Egiputa iyo yari yarasuhukiye ari kumwe na Loti umuhungu wabo. Turibuka ingene bashitse mu buraruko bw'igihugu c'i Kanani, hakaduka indyane hagati y'abungere babo. Abanyakanani n'abaferizi bari basanzwe bari muri ico gihugu, bararavye Aburahamu hamwe na Loti bavuye muri Egiputa, bababonye ko ico babaneguye. Tubanze twibukanye ingorane Aburahamu yagiriye muri Egiputa. Aburahamu yari yasuhukiye muri Egiputa ahunze inzara yateye mu gihugu yabamwo. Ingorane ya mbere yagize yabaye ubwiza n'igikundiro umugore wiwe Sarayi yari afise. Dusomye mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 12 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo, ari hafi gushika muri Egiputa abarira Sarayi umugore wiwe atumve ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga bati uyo n'umugore wiwe baheze banyice nawe bakureke. Hari umwanditsi umwe yanditse kuri ubwo bwiza n'igikundiro vya Sarayi. Afatiye ku gihimba ca 12 co mu Itanguriro, niho yavuga ingene Sarayi yari umugore mwiza, aradondora ingene yasa n'ingene yari ameze. Yari umugore ateye igomwe cane. Aburahamu kuva aho Imana imubwiriye mu Itanguriro igihimba ca 13 umurongo wa 17 iti va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera kuko ari wewe nzogiha. Yaragendagenze muri ico gihugu mu buryo budasanzwe. Ico gihugu Aburahamu yagendagenzemwo, Bibiliya ivuga yuko cari ciza cane kandi kimera, kugeza naho bacita igihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko rero ingenzi zija muri ico gihugu uyu munsi ntibashobora kumva ingene cashobora kwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Ico gihugu cahavuye kivumwa, nk'uko tubona impamvu z'uko kuvumwa mu gitabo co gusubira mu vyagezwe, niho tubona icatumye umuvumo kuri ico gihugu. N'umuvumo watewe no kutubaha Imana, Imana rurema, bagasenga ibigirwamana. Ico bikoze co nuko mu gihe ca Aburahamu cari igihugu ciza cane c'igitangaza. Ariko hamaze gutera inzara, Aburahamu ava muri ico gihugu aja muri Egiputa. Aburahamu rero yegereje gushika muri Egiputa, yaciye atangura kumva mu mutima yuko agiye kugira ingorane kubera ubwiza n'igikundiro vy'umugore wiwe. Niho yaca abwira Sarayi nk'uko tubisoma ku murongo wa 13 ati ndakwinginze uzuvuge yuko uri mushikanje kugira ngo ndabwe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ivyo uvuze. Ati ndakwinginze uvuge kuri mushikanje. Twarabonye yuko ico cari kinyoma ceruye. Farawo akibona rero uwo Sarayi, umutima wiwe uraguruka kubera bwa bwiza na ca gikundiro. Yaciye amugomwa kuko yari yabwiwe ko ari mushiki wa Aburahamu, maze aramujana amugira umugore wiwe. Imana yaciye isuka ibyago bikomeye kuri Farawo n'abiwe bose kugira ngo imwereke yuko atarakwiye kurongora uwo mugore w'abandi. Muri iki gihimba ca 13 c'igitabo c'Itanguriro haravuga ngo, maze Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati ico wankoreye ico ni giki kutambariye ko ari umugore wawe? Ni iki catumye uvuga ko ari mushikawe
nanje nkamujana nkamugira umugore wanje, nuko nguwo umugore wawe numujane wigire. Farawo abarira abantu kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ivyo yari afise vyose. Imana yagumye ikurikirana Aburamu na Sarayi aho baja hose, ariko ntiyigeze imwiyereka mu gihe cyose yamaze ari muri Egiputa. Aburamu yahavuye asubira i Negebu mu gihugu c'i Kanani, kandi na Loti bari baramanukanye basubiranye mu gihugu c'isezerano baja kuba i Negebu. Umurongo wa 6 n'uw'indwi wo mu gihimba ca 13 ivuga ngo, ico gihugu nticabakwira ngo babangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi bituma badashobora kubangikana. Haba gutongana hagati y'abungere ba Aburamu n'abungere ba Loti, kandi ico gihe abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu. Aburamu rero yari yararose ubutunzi bwinshi cyane, none raba ingene bwatumye atandukana na Loti, kuvaho habereye ugutongana hagati y'abungere babo. Ariko twarabonye ubuhizi bwa Aburamu yakoresheje kugira ngo ayo matata ahere mu mwumvikano. Yashimye gutandukana na Loti. Turabisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 13 umurongo w'8 n'uw'9 havuga ngo, Aburamu abarira Loti ati, ndakwinginze ntihazoba gutongana hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cose kiri imbere yawe, ndakwinginze nuze dutandukane, habeho ikirere kinini hagati yacu. None rero niwahitamwo kuja ibubafu, nanje ndaja iburyo, niwaja iburyo, nanje ndaja ibubafu. Aburamu naho ariwe yagabuye, kandi ariwe yari mukuru, yaciye abarira Loti ati, niwihitiremwo. Yemeye gutora ivyo Loti asigaje. Loti arabishije amaso y'umubiri, yatimamukiye ikiyaya ca Sodomu, ntiyamenya ko abo muri ico gisagara bari abantu babi b'abanyabyaha bacumura kuhoraho. Loti rero yunamuye amaso abona ico kiyaya cari mu gisagara ca Sodomu, ati nta handi ngomba, kuko cari ikiyaya gitotahaye cane, kiboneka neza ku maso y'abantu. Ariko yasanze iryo ryabaye ikosa rikomeye cane, riruta ayandi makosa yoba yarakoze mu buzima bwiwe. Ico atamenye ni iki turaba ku murongo wa 13 havuga ngo, kandi abanyedomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Mu nyuma yahavuye agwa mu kaga hamwe n'umuryango wiwe ahi Sodomu. Ubu naho tugomba turabe ingene Imana yasubiye kuvugana na Aburamu n'ingene Loti yagiriye ingorane muri ico gisagara c'i Sodomu yabamwo. Reka turabe ingene Imana yahavuye isubira gusezeranira Aburamu. Mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 13 ku murongo wa 14 haravuga ngo, Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho abarira Aburamu atunamura amaso yawe, uheraho nyene uhagaze witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero. Ngo Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho abarira Aburamu. Aha bwari bubaye ubugira gatatu Imana yiyereka uwo mugabo Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati, unamura amaso yawe, uheraho nyene uhagaze witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko hamwe no mu burengero. Ico nico gihugu Imana yasezeranye guha Aburamu. Ibihe vyose Imana yagiye iradoma urutoke kuri ico gihugu nyene, iyo kiva kikagera Imana nico yamuhaye nyene. Mbere no mu bihe yiyeretse abandi bo mu ruvyaro rwiwe baharugwa mu bahizi mu kwizera, yagiye ibasezeranira ico gihugu, ikerekana neza n'injikuro yaco, nukuvuga aho kigarukira. Imana yarerekanye imbibe zaco aho zica, ikabemeza yuko
izokibaha. Abo bose barizeye ivy'Imana yabasezeraniye, maze birushirizaho kuyihimbara. Ibyo biratwibutsa isezerano rikuru twese abizera twahawe ryo kuzoragwa igihugu co mw'ijuru. Ico gihugu cacu co mw'ijuru kiriho kandi ni ciza, mbere kiratomoye. Mu kwizera turakizi kuko turakibona nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, Imana iravuga ivy'ico gihugu kugeza aho twumva yuko ari nk'imbibe zaco iri kiradondora, kugira ngo tukimenye turushirizeho no kugira inyota yo gushikayo. Ivy'Imana itubwira rero si bigereranyo na gatoya, ariko ni ivy'ukuri. Reka dusubire twumve ingene Imana yongeye gushimangira isezerano yahaye Aburahamu. Umurongo wa 15 n'uwa 16 iravuga ngo, iki gihugu cose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe vyose, kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi, namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi n'uruvyaro rwawe niko ruzoharurwa. Imana yaratanguye irereka Aburahamu ico gihugu, hanyuma ikiramubwira yuko izokimuha, kandi ico gihugu nyene nico Aburahamu yarahagazemwo. Imana yaciye yongera kumuha isezerano ryo kumuha uruvyaro, kandi karugwiza mu buryo butangaje. Umve ngo ruzongana n'umukungugu wo hasi, ni gitangaza. Vyari bitangaje kumva ivyo, ariko yaravyizeye nk'uko Imana ibivuze. Mu nyuma vyahavuye bimubera nk'uko yizeye, ararondoka bitangaje, naho vyaciye kure cane. Turabe ico Imana yamubwiye ku murongo wa 17 ngo, va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Haleluya! Nk'uko vyanditswe muri ya mizingo yatorwa hafi y'ikiyaga c'umunyu, muri ico gihe ico gihugu cari gifise ubwiza bw'agahebuza. None Aburahamu yaciye akora iki? Tubirabe ku murongo wa 18 w'igice ca 13. Aburahamu yunguruza amahema, aragenda aba iruhande y'ibiti vya Mamure vyitwa imyeroni biri Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro. Aburahamu yari karuhariwe mu kubaka ibicaniro. Ahantu hose Aburahamu yabaye, umuntu wese yaca hibwira, kuko Aburahamu atana hamwe yaba ngo asiga atahubatse igicaniro co gushingira intahe Imana y'ukuri. Abantu bagiye ku kwezi barasizeyo ibimenyetso vyerekana aho bashitse. Bivugwa ko bahashinze n'idarapo, basiga banditseyo ijambo rimeze nk'icivugo rivuga ngo, aha hantu twahaje amahoro. Ariko nta Bibiliya bahasize, nta jambo ry'Imana bahasize, eka nta n'igicaniro cyo gushimisha Imana bahasize. Ico nico cerekana itandukaniro hagati y'ivyiyumviro vya Aburahamu n'ivy'abantu b'iki gihe. Kuri Aburahamu, ikiza imbere y'ibindi ni ukubakira Imana ibicaniro. Ivyo rero nivyo yakoze aho yaciye hose. Twumvise yuko Aburahamu yagiye kugerera iruhande y'ibiti vya Mamure vyitwa imyeroni biri Heburoni. Mamure risobanurwa ngo ubutunzi, Heburoni naryo ngo ugusangira. Aho hantu rero hari ahantu heza cane ho kuba. N'ubu uharavye usanga ari ahantu hateye igomwe cane. Izina ryaho ryerekana yuko ari ahantu h'ubutunzi n'ugusangira n'Imana. Aho niho habaye itongo rikuru rya Aburahamu, kandi niho yahambwe. Aburahamu vyamubereye vyiza kugerera aho nyene Imana yamweretse. Ariko aho wogerera hose womenya ko ari mw'isi. Mw'isi naho ni ahantu h'amageragezwa, intambara n'indwara niho birangwa, eka n'ibindi bibazo ntibireka kuhashika. Abizera barangwa, mbere bakanahamwa, kuko tukiri mw'isi ariko tutarabisi. Imana yarakoze cyane ko yabateguriye igihugu co mw'ijuru aho bazoruhukira, atangorane ziriho zo kubabangamira,
kuko bazoba bashitse iwabo bwite. Ndakwifuriza mugenzi kuzoshika muri ico gihugu c'iwanyu bwite, iwabo wabizeye izina rya Yesu Kristo. Reka rero tubivuge tubisubire, iwacu ni mwijuru nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi mu gihimba ca 3 umurongo wa 20 avuga ngo, tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza wacu ko azova, niwe mwami Yesu Kristo. Haleluya. Aha hantu i Heburoni hari heza, n'ubu niko hari, ariko hakaba mw'isi. Ububizi nuwo Aburahamu yahatungiye akahatunganirirwa, ariko ntikibuze yuko intambara zaduka kandi akazikwegerwamwo. Dusomye mu Itanguriro igihimba gikurikira ca 14, turabona ingene abami baje bava iburasirazuba bagatera Isodomu bakahonona, kandi ariho umuhungu wabo wa Aburahamu ariwe Loti yaba. Loti amaze gutwarwa nk'inyagano hamwe n'abandi bantu benshi n'ibintu bitari bike, Aburahamu yaciye nawe aja kugwana, aruhuka abohoje umuhungu wabo Loti n'abandi bose bari kumwe nawe bafashwe mpiri. Ivyo vyose ntibivugwa hariya iwacu mw'ijuru, kuko nta ntambara zizobayo, nta gufatwa mpiri, nta kunyagwa. Reka rero ubu naho dutandukire ica gice ca 14 muri iki gitabo c'Itanguriro. Muri iki gihimba ca 14 niho twumva ivy'iyo ntambara, aho Aburahamu yagiye kubohoza Loti. Niho kandi dutangura kumvira ivy'umuntu wa mbere yabaye umuherezi. Turumva ivy'uwo muherezi yitwa Melekisedeki, ingene yahezagiye Aburahamu. Iki gihimba ca 14 rero naco nyene ni kimwe mu bihimba bihambaye cane mu gitabo c'Itanguriro. Dutangure rero turabe ivy'iyo ntambara y'abo bami bateye Isodomu ni Gomora. Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri muri ico gihimba ca 14 haravuga ngo, mu gihe ca Amurafeli umwami w'Ishinari na Ariyoki umwami w'Elasari na Kedorahoma umwami w'Elamu na Tidali umwami w'Goyimu. Abo bami bateye Bela umwami w'Isodomu na Birusha umwami w'Igomora na Shinabu umwami w'Adima na Shemeberi w'Iseboyimu n'umwami w'Ibela ariho Sowari. Ica mbere novuga nuciki ari gitabu kidonda ivyabaye. Mu mirongo 11 ya mbere havugwamwo yuko abo bami baje bava mu buseruko banesheje abami b'Isodomu ni Gomora. Mu myaka iheze abandi banyabwenge bakurikirana ivyakahise barahakanye yuko izo nkuru ari iz'ukuri. Bavuga bati muri kahise nta na hamwe haboneka ayo mazina y'abo bami. Mu nyuma basanze amazina y'abo bami yaranditswe ku vyibutso vyinshi vyubatswe biranga ivyakahise. Ico gihe rero harabaye intambara, kandi iyo niyo ntambara ya mbere itanguye kuvugwa muri Bibiliya. Abana b'abantu batanguye gutera intambara kera cane mu gihe ca Aburahamu na Loti. Naho iyo ariyo ntambara yatanguye kwandikwa, ntawovuga yuko ariyo ya mbere yatanguye kuba. Iyo y'abo bami igituma yanditswe nuko yashikiriye Loti umuhungu wabo wa Aburahamu. Ku murongo wa 3 no ku wa 4 haravuga ngo, abo bose bakoranira hamwe mu kiyaya c'Isidimu, niho habaye ikiyaya c'umunyu. Bari bamaze imyaka 12 baganzwa na Kedorahoma, maze mu mwaka ugira 13 baragarariza. N'uwo mugararizo rero watumye abo bami bo mu buseruko batera Isodomu ni Gomora. Biraboneka yuko n'imbere yaho abo bami bari baragwanye, kuko abo bami bari baranesheje ibyo bisagara byo mu kiyaya bagaca babiganza. None rero ibyo bisagara byari bigezaho bigumuka kugira ngo vyidegembye vyigobotore mu maboko yabo babiganza, ntibisubire kuganzwa n'abo bami bakure. Kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 11 turabona ingene abo bami bo mu buseruko banesheje bamwe bari bakoraniye hamwe mu kiyaya
hafi y'ikiyaga c'umunyu. Umurongo wa 12 uvuga ngo bahitana na Loti umuhungu wabo wa Aburamu yaba i Sodomu hamwe n'ibintu vyiwe baraheza barigira. Hano rero turabona yuko Loti yaba i Sodomu. Igitumiye intambara yanditswe ngaha nuko ivugwamwo ico Aburamu yakoze kijanye n'umuhungu wabo Loti. Mugenzi uri kuratwumviriza, tumaze iminsi tuganira ku nkuru za Aburamu. Duhejeje kumva ingene Imana yamwiyeretse imwereka igihugu yamusezeraniye, nawe akikigereramwo atangura kuyubakira ibicaniro vyo kuyishikanira kw'ibimazi. Ariko twabonye yuko bitashoboka ko agira akaruhuko kuzuye kuko atamahoro ari mw'isi. Ico tubona nuko aho abana b'abantu babaye n'ivyaha bica bihagerera, intambara zica zitangura gutegurwa. Abo bantu ibyo bapfa ntibibura. Kurya nyene rero twabivuze, ahantu hashobora kuba amahoro yuzuye ni mw'ijuru honyene. Aho naho abazi yuko ariho bateguriwe bitandukanya n'ivyaha. Mu cigwa kizokurikira tuzoshishikara turabe ingene Aburamu nawe yahavuye akwegwa n'izo ntambara, yumvise ko umuhungu wabo Loti n'abantu biwe hamwe n'ivyabo byose batwawe kunyagano. Yaciye ahagurukana ingabo, yoma inyuma y'ico gitero, arabashikira, arabagwanya, aranabanesha, abohoza Loti umuhungu wabo n'abantu biwe hamwe n'ivyabo byose. Dusoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 14 umurongo wa 14 ngo Aburamu yumvise yuko uwo w'iwabo yafashwe mpiri, ajana abakozi biwe bo mu rugo 318 bize kugwana, bavukiye iwe, barabakurikira babahambiriza i Dani. Ku murongo wa 15 naho n'uwa 16 haravuga ngo Aburamu ahengera mw'ijoro, abantu biwe abacamwo imigwi, barabatera, barabanesha, barabirukana gushitsa ihoba ahahera mu buraruko bw'i Damasiko. Agarura ibintu vyose, agarura uw'iwabo Loti n'ibintu vyiwe, abagore n'abakobwa nabo n'abandi bantu. Mugenzi uri kuratwumviriza, Imana irazi guha ubutwari abasavyi bayo bayizigira, kandi nabo Satani yagize inyagano, Yesu yazanywe mw'isi no kubabohora. Nawe numubwira ivyawe kugira ngo ahagurukanwe no kugutabara, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uze unyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogutabara nawe uzumpeshe icubahiro. Turabibona muri Zaburi ya 50 umurongo wa 15. Imbere rero yuko turangiza, mugenzi, nagomba ndakubwire ngo mw'isi nta mahoro ahari, ariko abizera Kristo Yesu niwe mahoro yacu, kandi iyo umwizeye agutegurira kuzoguha igihugu c'isezerano mw'ijuru, ahatazoshika intambara, ahatazoshika urupfu, ahatazoshika amagorwa, ahatazoshika kuganya. Nico gituma ndagutumira ku munsi nk'uyu ngo nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, aguharire ibyaha vyawe, akwandike mu gitabo c'ubugingo, agushire mu bana biwe, hanyuma uzoraganwe n'abizera ico gihugu c'isezerano. Imbere yuko turangiza kino cigwa cuno munsi, nagomba nongere ndakwibutse yuko twaganiriye ku buzima Aburamu yagiriye mu gihugu c'isezerano. Aburamu akiri mu gihugu ca Egiputa, twarabonye yuko Imana itigeze ihamwiyerekera, ariko ahubwo yahagiriye ingorane zidasanzwe, kuko umwami waho Farawo yamutwaye umugore wiwe, kubera yuko yari umugore mwiza w'igikundiro. Aburamu nawe akaba vyari vyamugoye, akamwita mushikiwe. Uwo mwami Farawo akamutwara yibaza yuko atakibazo. Twarabonye yuko Farawo yahavuye ahagirira ingorane nyinshi cane, kuko Imana yamuteje ibyago bo nabo mu rugo rwiwe, amuhoye uwo mugore w'abandi. Farawo rero yahavuye asubiza Aburamu umugore wiwe, baraheza bisubirira mu gihugu c'isezerano. Ashitse muri ico gihugu c'isezerano, niho Imana yasubiriye kumwiyerekera, imwereka igihugu imwemereye ko azobamwo, ca gihugu gitemba amata n'ubuki. Mbere hamuhera n'ayandi masezerano, kuko imaze kukimugenduza
yamubwiye ngo icyo gihugu cyose nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe, kandi iramwemerera yuko urwo rubyaro izorugwiza rukangana n'umukungugu wo hasi. Icyo cyari igitangaza gikomeye. Inyuma yaho haradutse intambara zo mu isi ntizibura, ariko naho intambara zo mu isi zibaho, twabonye yuko Imana yamitanga kunesha ku bantu bayo. Naha rero natwe dukwiye kugira uwo mutima wo kwizera Imana, kuyumvira, kuyubaha, hanyuma icyo tubwiye tukagikora, twiteze ugutabagwa kuva kuri yo. Mugenzi utwumviriza, ntutinye ibyo uri kuracamwo. Niwaba uraha Imana ikugomba no kugutabara, izogutabara. Reka rero dusenge Imana, tuyinginge kugira ngo idushoboze kuba ababereye kuzoragwa icyo gihugu kitagiramwo amarira, igihugu c'amahoro arico mw'ijuru. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushima yuko ari wewe wagize imigabo myiza yo kwiyerekera Aburahamu muri ico gihugu wamusezeraniye. Uramwemerera kazokibamwo, umuha amasezerano yuko azokigwiriramwo, kandi ibyo wamusezeraniye warabishikije. Natwe ab'uyu munsi muri Kristo Yesu waratwemereye yuko uzoturaga igihugu co mw'ijuru nitwamwizera. Ndasengeye umuntu wese yakurikiranye iki cigwa akaba yumva yifuza kwiyandikisha muri ico gitabo c'abazoba muri ico gihugu. Umwemerere Mana, umuhanagure mu gitabo cyo gucirwa kw'iteka, umwandike mu gitabo c'abana b'Imana, umuharire ibyaha vyiwe, kandi umunezereze anyoteregwe kuzoraga ico gihugu. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cuno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.